Kaze mwigishwa wa Yesu Kristo, kaze wewe ukunda ishure ry'isabato. Uno munsi turongera twiga ikindi cigisho kimwe kivuga ivy'umuzi kutaruhuka, umuzi ubugarariji, umuzi w'icaha ari wo uburyarya. Uburyarya ni iki? Twobukizwa n'iki? Ese Kristo yabivuze kwiki? Ibi byose turabirabira hamwe. Muri kumwe nanje Shadrack Ndacyayisenga, ariko reka dusaba Imana iduhe mpwemu, ngiye vya mpwemu bisobanurirwe muri mpwemu. Data mwiza, Mana nzima, wewe muremyi wa vyose, waremye isi n'ijuru, wama uduha izuba ryiza ukanagwisha imvura igihe cayo. Dusavye kugira ngo Mwami uze mu mitima yacu, kugira ngo ugwishe mu imvura ya mpwemu yera, dusobanukirwe n'ijambo ryawe, turikunde kandi tugende nk'uko ushaka. Duhe kugamburuka, dukize uburyarya. Mu izina rya Yesu Kristo tubisavye, amen. Hano turiko turaba indyarya niki? Indyarya n'umuntu wese akora inshingano ziwe canke agira inshingano ziwe ariko akabikora ntaho ari umukinyi w'ireresi. Ntabikora bikuye ku mutima. Indyarya yumva Imana ariko ntiyumvira Imana, ahubwo yikorera ivyo yishakiye. Yashaka kwerekana imbere y'amaso y'abantu ko ivyo akora, uvuga ko uwo muntu wari wese ari indyarya, ko mu vyo akora ari vyo bishobora kumuhesha agakiza. Ariko reka tubirabe neza mu nzira isanzuye kugira ngo uwo ari wese amenye, ese wowe uri indyarya uno munsi? Inshuro zirenga indwi dusomye muri Matayo 23, Yesu Kristo aguma avuga, yongera asubiramo avuga ati, mwebwe abafarisayo n'abanditsi b'amategeko mwandyarya mwe. Kubera iki Yesu Kristo ariko yita barya abantu indyarya? Bano bari n'abayahudi, barabakera, ariko twebwe arafise kuvuga ati, emwe mw'abadventiste mwe mukora gutya na gutya mwandyarya mwe. Bwa mbere ho tubanze dusome hano muri Matayo 23 umurongo wa mbere kugeza 13, turabe ibintu bine tuhasanga bivuga indyarya niki. Icambere, indyarya nigihe uri indyarya mu gihe uvuga ivyo uvuga ntubikore. Abo ubaye indyarya, soma neza uraza kubusanga ku murongo wa 3, aho uri indyarya nimba wiremeka ibikorwa vyo kurwanya icaha mu migenzo, ariko ntukundire Kristo kwaba muri wewe, akuvaneho icaha, ukumva ko ibikorwa vyiza ari byo bishobora kugira neza. So kenshi na kenshi bino bikunze kuba mu bintu nk'imipango, ivyumviro, ubuzima bwawe ntubiha Kristo kugira ashobore kuvyeza, kugira ashobore kuguha inguvu zo gukora vyose, kwiyumvira vyose, kubaho muri we kugira ukira icaha. Ubwo n'uburyarya. Ikindi naco cerekana, yindi point yerekana uburyarya, ntiwihana ku Mana, ahubwo wishakira kwemerwa n'abantu. Aho mu gihe uri kurisanga umeze nk'uko, aho uba uri kurakora ibintu by'uburyarya, uburi indyarya. Kenshi ubaza bene wanyu canke se abakunzi bawe canke se abantu musenga hamwe, eka n'abayobozi n'abantu b'Imana, niba wakoze icaha. Usanga umuntu abaza nk'uko, ese kiriya na kiriya ni icaha? Kristo acavuga ati, none we wasomye gute? Handitse ngo iki? Reka kugira umuntu n'umwe urugero rw'imyizerere yawe, ahubwo nurabe ico ijambo ry'Imana rivuga. Utabikoze nk'uko wirabira ku bantu, ubaye indyarya. Kena cerekana kuri uko umuntu wo uri indyarya. Wirabe nanje nirabe, twisuzume turabe neza ko Kristo ivyo atubwira turiko turabikora nk'uko yabivuze. Witwararika ibikorwa vyiza, ariko ntukunda Yesu, aho uri indyarya. Iyo tuvuze nk'uko bati wasi jewe, ariko ariho kenshi se usanga utari kurasenga mbere yuko ugiye kuryama, igihe uvyutse, igihe wumvise inkuru nziza canke inkuru mbi, umutima wawe ntugende ku Mana, ahubwo aca wiyumvira ibikorwa vyiza wokora, ukumva ko ari byo biza kuguhesha amahoro. Ubwo n'uburyarya. Uko umuntu atari indyarya yemera ko Imana ariyo ishoboye vyose. Ukunda icubahiro kugeza kugupfa, aho uvuga ati, mwigisha urarengereye, urongeyeko, ariko naco nongeyeko. Ukunda kwifatanya, gutumirwa mu bantu b'abanyacubahiro, ukunda ko kwitwa umuntu mwiza,
mutama se cyangwa se ugakunda kwitwa umuntu w'umuhizi, umuntu ahambaye, nimba mu mutima wawe ibyo byishimira, aho Kristo aravuga ati uri indyarya. Kuko abakristo bose bazi ko ibyo bakunda ntabwo ari ibya hano ku isi. Bibiliya ivuga ngo arahiga umuntu ngo kuko ngo ibyagezwe by'Uhoraho nibyo agereke ahoza ku mutima umurango n'ijoro. Ibyo bikaboneka muri Zaburi ya mbere, ushaka usoma igice cya mbere umurongo wa mbere kugeza ku wa 4, muraza kubona ko umuntu nk'uwo atifatanya n'abantu biyita ngo n'abanyacyubahiro ariko badakunda Imana. Ahandi naho rero turabona ko bino bintu bine bitwereka neza indyarya niki. Nta muntu ashobora kukekeranya umuntu w'indyarya niki. Umuntu w'indyarya ni umuntu ashaka ko atemera Kristo, ntafate Kristo, ntahinduke mu byo akora, ariko ko yemegwa nk'aho Kristo aba muri wewe. Ubwo aba ari muri we, ubwo ni uburyarya, kandi Kristo atubwira ko bukizwa niki. Unyemerera uno munsi kubera kino cigisho ukuntu kimeze, turagendamwo twinjiremwo deep turabe akuntu ibintu bimeze. Number 1, hariho solution zigera mu ndwi zo kuntu Kristo ariko arakiza uburyarya. Dusomye Matayo igabane ca 6, ico ni igice ca 6 umurongo wa 2. Kristo aratubwira ngo kugira ukira uburyarya ntukiyerekane. Shira mu gutwi yumvire neza aho nyene, reka twimvirire hamwe ngo ntukagerike, ntukiyerekane, no gushaka gushimwa. Wakora ivyiza, wakora ibintu bihambaye, ntiwemere, ntunabisabe, ntubirondere gushimwa n'abandi bantu, ngo kuko nubikora uko nta mpero witeze mu ijuru. Ico ni cyambere. Hariho ababajije se twokundana gute? Umvira Kristo, wemere Kristo abe muri wewe, niho honyene uzogira iki, uzokizwa. Mu nguvu zawe ntacu ushobora kubikorera. Point number 2 ni solution zigera mu indwi. Ya mbere iboneka muri Matayo 6 umurongo wa 2, iyindi Matayo 6 umurongo wa 5. Avuga ngo iki? Nuvuga ko ntugasengere aho bakumva ushaka ko bagira iki, bashima ubwitange bwawe cyangwa kigoro kawe, ngo bashobore kuvuga ati yo ujya muntu kabisa arasenga nk'ubizi. Ni wabikora uko, isengesho ryawe number 1 nirizokumvirwa, kandi Kristo atubwira yuko atampera witeze mu ijuru. None Kristo ko ari mu ijuru kandi ari wadusengera kwa Data, kandi imigisha yose iva mu ijuru, niba atampera ufise mu ijuru, uvuga ko isengesho ryawe arisenze mu busa. Ivyo rero ubwo buryarya bwo gushaka kutemera Kristo ngo ahindure umutima wawe, ahubwo ugashaka kwakira amapeta y'isi nk'umuntu wa Kristo, ivyo Yesu akubwiye ko ataco bizokumarira, ntaco bizomarira. Cyo bituma twese dukwiye kurekura isi tugafata Kristo, tukamukunda n'umutima wacu wose, ubugingo bwacu bwose, ibyumviro byacu byose, ubwo n'ubwenge bwacu bwose, n'inguvu zacu zose, zose dukunda bagenzi bacu nkuko twikunda. Hano haravuga point ya 3 ivuga ngo, icyo bisanga muri Matayo 6 umurongo wa 16 avuga ngo nimwisonzeshe, ntukisonzeshe cyangwa kwibabaza ko ariko kose, kugira ngo wemegwe n'abantu canke abantu babone ko wewe usenga cyane kurusha abandi. Ico ni kibazo gikunze kwaba. Urashobora kugira ikibazo kikaba cabagwiriye abantu bose, ishengero ryose, umuryango wose, canke ahantu kukaze hose, ako ugaca wibabaza gose, ukanahamagara n'izina ry'Imana kubusabusa ngo kugira abantu babone wewe kusenga cyane uri umuntu w'Imana. Reka kurahira izina ry'Uhoraho wacu, Imana yacu, Imana nziza, urivugira kubusabusa ngo kugira ukunde wemegwe n'abantu, ahubwo ucishe bugufi Kristo abona ivyo mu mpisho, wegeranya abantu, musengere hamwe, ubereke Kristo, rukemere kuja hejuru ngo wemegwe kurusha Imana yakuremye. Ahandi naho tuko turasanga ko iyindi solution number 4, solution igira kane. Ivyo ni ibintu bikiza uburyaryaga, tubimenye neza. Havuga ngo ngo niwabona ikosa rya mugenzi wawe, aho ni Matayo 7 umurongo wa 5, mbere yuko ugenda guhana uwo mugenzi wawe canke kumuhanura, banza wemere Imana.
ibanze yinjire mu mutima wawe, ibanze iwurabe neza, iwoze, ivane mu ikosa ryari ryo ryose. Wige ijambo ryayo, usenge, uyisabe, iguhindure, igucishe bugufi, ubanze wemere ko Yesu abanza akakweza, maze ugende muvugane, ugende kuri mugenzi wawe umugira inama nziza. Niyakwemerera uzoba wungutse umuvukanyi. Ariko wirinde intonganya, amatati, induru, inzigo. Nuba ko mu gihe cyose uvugana n'umuntu yakosheje, wowe banza urabe ikosa ryawe nawe ufitanye n'Imana, kuko nta wayovye ashobora kuyobora uwundi kuri Kristo. Kirazira Yesu Kristo yaratubwiye ngo banza urabe ikiri mu jisho ryawe. Hajya hariho ikintu gikomeye ngo mpwemu yera azogukomeza. Bibiliya ivuga ngo si kubw'ingufu, si kubw'inkomezeka, si kubw'inkota n'intambara, ahubwo ni kubwa mpwemu yera. Aho niko ndashaka kubisobanura neza kugira ngo ari wese acabimenya. Solution number 5. Yesu Kristo aratubwira muri Matayo 15:7-9. Hasome. Yesu akavuga ati izere Imana. Izere Imana. Hasome neza murabe. Ni wizere Imana. Vuga ivyo ukora, yacho ugenda gukora, yacho ugenda kuvuga ivyo udakora. Vuga ivyo ukora, ukore ivyo uvuga, kandi ivyo vyose bibe biri mu vyanditswe vyera by'ijambo ry'Imana. Uko niko kwizera. Wubaha Imana, wubaha ijambo ry'Imana, wubaha Imana. Uyihe umutima wawe wose, yihe ubuzima bwawe bwose, uyemerere ikizi ubuzima bwawe bwose. Bino bisobanura iki? Ibyo wiyumvira, abo wiyumvira ko bafise akamaro, ibintu byose bifise akamaro biha Imana. Ntuyihe ibyo wataye, ibitagira akamaro, inyabarega abaryuza guha Imana. Yihe vya bindi wacaguye bijyanye n'ukunda. Nivyo Kristo ariko aragira iki? Ariko aratubwira kugira ntitube indyarya. Abrahamu ntiyari indyarya, bana b'Imana. Kuri mugenzi wanje uri ngaha, Abrahamu ntiyari indyarya. Akoraho n'icyo Imana yamusavye uyu mwana yavyaye ashaje. Imana nta munsi izokwigera igusaba vya bindi vyasigaye, vya bindi vy'insigazwa. Oya, ishaka uyihe karya nyene karyohoye, karya keza, karya gafise akamaro iwawe niko ikeneye. Ikindi naco, yihe ingufu zawe z'ivyumviro vyawe zose. Ugendere mu kuri, wigishe n'abandi kugukora uko kuri nyene. Ivyo nivyo tubona muri no lesson y'uno munsi ivuga ivyo uburyarya. Nta nguvu n'imwe y'umuntu yera yirabura ishobora kumukiza atari urukundo rwa Yesu Kristo. Ubuntu bwa Kristo nibwo bufise inguvu ikomeye yo gukiza ubugingo bw'umwana w'umuntu. Emerera Kristo, senga ubaza ati Imana, ingo tugire ukubana kwiza, ingo ndakumenye mpakukubona, mpakukwizigira. Aho niho uzokira uburyarya. Reka dusenge. Data mwiza, Mana nzima, dukize uburyarya turagusavye, duhe kuyoborwa nawe. Ni mu izina rya Yesu Kristo tubisavye, amen.